icavyawe n'Imana cose kinesha isi ngo iyo niyo ntsinzi yacu nukwizera ko Kristo ari umwana w'Imana setu twebwe tugwanira mu ntsinzi sidavyanse Gigi sinase ko tugwanira mu ntsinzi mugabo umenya ngo naho tuyigwaniramo dufite yo kugwana nuko abari intambara mugabo ico turisha abandi oyi intambara nyane irahari ico turusha abandi niko twebwe tuzi ngo uko bimeze kose imbere ni heza naho turiko turaca mu bitugora ariko destination finale ni nziza kirumvikana ni giki kiguha courage yo gukora misi yose kuko hariho abantu baba bafise amacana mugabo badapostinga misi yose kumbura umuntu ashobora kuba yibaza ego harashobora kubamwe uburyo mugabo uburyo urashobora kuba ubufise ariko ntugire courage yo kwamuri kurakora uraze ikintu kintera umwete ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana icambere najewe mba ndiko ndiyubaka iyo mba mu ijambo ry'Imana bintera nanje gukura mu vy'impemu bikantera no guhishurirwa davantage ijambo ry'Imana kuko burya ikintu cyose Gigi utebamwo ikintu utebamwo ihinduka ubuzima bwawe uyu munsi ni waba uteba mu kabari nukuri uzoba umuarkorike ni waba uteba mu biganiro bibi uzokuzura umururazi ni waba uteba mu ijambo ry'Imana uzosa nayo sivyo ikintu cyose kibaho uba utebamwo gihinduka wewe uzurabe n'umuntu atangura anywa agatabi buhoro buhoro Shalom nshuti bakunzi ba CANAAN TV turabaramukije turabahaye mwaramutse turabahaye mwiriwe umwe wese bivanye n'ahaherereye kuba ariko baratonda ku buzi reka tubifurize ubuzi bwiza ndetse n'umunsi mwiza kubajyanye tuti ijoro ryiza nuko ikiganiro ni cakindi nyene mumenyereye kuri micro njisire haziyo nkuko musanzwe mubimenyereye umutumire wacu canke mbese nyene ikiganiro kuko murazi yuko akenshi twama dukorana n'umutumire wacu mama Haure muramutse kandi muramukunda ndabizi neza reka rero tumwakire mu kiganiro twongere tunamuhe mwaramutse muraho ndakomeye urakomeye nawe araye neza cyane gose ntubona ko ego nukuri mbazi ivyo mbona nyene nka mwarimu uraho nawe nawe wawe wasera amahoro ego vraiment turashima turamutumerewe neza ni byiza ntitumwidogera pe nukuri ntitumwidogeragira neza aca adakora po abantu biwe adukorera neza iminsi yose jewe nukuri meze neza nabyutse neza nasinziriye neza none tuvyukiye mu gikorwa n'ubuntu bw'Imana nivyo gushima kuri pe ndavyirata cyane abakunzi bacu mwumve ngo turirata ko turiko turabaserva reka rero imbere yuko dutangura ikiganiro cacu tubanze dushime Imana urumva ko bamwe twaraye neza abandi twazindutse neza imiryango imeze neza no kuri nivyo gushima kuko sivyo twikorera nta mahera yo kora ivyo bintu nta bwenge buhari bwo kora ivyo bintu ariko n'ubuntu n'imbabazi tugirirwa reka dusenge Data wa twese uri mwijuru twongeye kuguha icubahiro kuri uno munsi mwiza umunsi mushasha wongeye kutwereka uno munsi n'umunsi w'igitangaza n'umunsi tutigeze kubona ndetse n'umunsi tutazosubira no kubona n'umunsi wa mbere mu buzima bwacu kandi ni n'uwanyuma ntaho twigeze kubona umunsi nk'ubu nta naho tuzosubira kuwubona nico gituma Mana twuguriye akanwa kacu tuvuga amashimwe muri kino gitondo tuguhaye icubahiro mwami tuguhaye icubahiro cane tuguhaye icubahiro kuko uragikwiriye turagushimiye kuvyo dukorera kuvyo ukorera imiryango yacu kuvyo ukorera igihugu cacu nukuri Mana wumve ngo turashima imitima yacu yuzuye amashimwe ndetse n'akanwa nako karavyatura reka rero mwami tuguhe ikaze mu kiganiro cacu nukuri turazi yuko ubigenza neza kandi ishobo teretse muri twebwe mwami ugikomeze turasengeye buri muntu wese abona ibiganiro vya bica kuri CANAAN TV Mana ubagirire neza ubahe gutahura kibibafashe mwami Yesu Kristo turabasengeye ndetse natwe turisengeye kugira ngo ubane natwe na usanzwe uri kumwe natwe ariko ukomeze kubana natwe mu bihe vyose
mu izina rya Yesu Kristo tubisavye byose tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko nibaza yuko nta kindi kiba kiri mu mitima y'abantu b'Imana atari ugushima. Irevre gusaba turasaba, mugabo nibaza yuko gusaba kutoba ikirenga, kubera ko muri Kristo Yesu ngo byose niho bitekewe, kandi uwo mwana twaramuhawe yaje atekeye inyishu. Nukuri nibaza yuko muri Kristo n'umunyenga hari igihe abantu bahora bavuga ngo yukijijwe ngo ubutanguye amarushwa, nivyo? Okay, urumva ijambo ry'Imana riravuga, Yesu ubwiwe yarivugiye ngo ugomba kuba uwiwe by'ukuri yemera kwikorera umusaraba wiwe. Rafeti yuko yavuze ngo wikorera umusaraba nuko umusaraba uhari, siko? Ariko ikindi kidutuma dukomera atubwira ngo naho hari iyo misaraba hari ibyo bibazo dufise ihumure ryiwe. Haravuga ngo abanyizeye murabatsinze, kuko intsinzi ntituyihabwa n'inkomezi zacu, ariko tuyihabwa no kwizera uwanesheje vyose. Rero amarushwa arahari, ibyago birahari, intambara zirahari, ubukene burahari, hari ibintu byinshi, ariko muri Kristo Yesu abamwizeye vy'ukuri avuga ngo nimuhumure. Uko ndacibaza nje niyumvira yuko tugwanira mu ntsinzi. Tugwanira mu ntsinzi kubera ko nivyo ijambo riravuga ngo mwisi muri n'amarushwa menshi. Ndabibabwiye ngo ariko muhumure byose naranesheje. Bisigura ko birahari, mugabo Kristo yarabinesheje. Ego yarabinesheje, mugabo ntibivuga yuko ugo rugamba tutarugwana. Mugabo tunezera ni kimwe, tunezerwa nuko naho turiko turagwana izo ntambara turaze neza ko finalite ariyo gutsinda. Icavyawe n'Imana cose kinesha isi, ngo iyo niyo ntsinzi yacu, ni ukwizera ko Kristo ari umwana w'Imana. Setu twebwe tugwanira mu ntsinzi. Ego sidavyanse Gigi, sinase ko tugwanira mu ntsinzi, mugabo umenya ngo naho tuyigwaniramo dufite yo kugwana nuko abari intambara. Mugabo ico turisha abandi, oyi intambara nyane irahari, ico turusha abandi niko twebwe tuzi ngo uko bimeze kose imbere ni heza, naho turiko turaca mu bitugora, ariko destination finale ni nziza. Nivyo twizera, mugabo urugamba rurahari, ivyago birahari kuko tubicamwo buri munsi. Mugabo ico turusha abatizera umwami nuko abatizeye nta ntsinzi bagira, mugabo twebwe turayifise muri Kristo Yesu. Okay. Sawa, reka twinjire mu kiganiro cacu. Ikiganiro cuno munsi kiryoshe cane, twizera yuko kiza kuryohera abaza kukibona kandi kinanabigisha. Ego nuko mama Haure nkuko musanzwe mumuzi, nkuko musanzwe mumubona misi yose hano kuri Holycanaantv TV, yahisemwo kwitanga kugira ngo ashobore gufasha abantu batandukanye. Ariko uno munsi dufise ikibazo dukeneye kumubaza, kumbure araza kucishura, hama tucumvireho twese tucumvireho. Mama Haure n'umuntu afise umwete cane, kandi ibintu vy'umwete ni ibintu usanga bigoye pe, na cane uravye mu myaka uburimwo, ubukeneye kuruhuka, ubukeneye nawe gukorerwa, ariko uno munsi wahisemwo gukorera abandi. Ikibazo ca mbere ni iki, mbega ni kubera iki wahisemwo gukorera abandi hama ukabipartaja biciye kuri cana? Urumva icya mbere nuko cano ni ikintu gishikira abantu benshi, sivyo? Gishikira abantu muba muri kumwe hafi, gishikira n'abari kure utazi, n'abantu benshi utazi. Nk'ubu je personnellement hariho abantu banzi mugabo je ntanzi. Kubera iki? Kubera ibiganiro bica kuri iyi cana. Rero nico gituma nahisemwo kuvuga ngo reka ibiganiro ntanga nugurura umuhora ushobora gushikira abantu benshi batandukanye. Rero nico catumye mvuga ngo reka nce muri ibi. Ego. Okay. Donc washatse gushikira benshi bashoboka mu mwanya umwe. Ego. Ego naco nyene kirumvikana.
ni igiki kiguha courage yo gukora misi yose, kuko hariho abantu baba bafise amacana mugabo badapostinga misi yose. Kumbura umuntu ashobora kuba yibaza ego harashobora kubamwo uburyo mugabo uburyo urashobora kuba ubufise ariko ntugire courage yo kwamuri kurakora. Urazi ikintu kintera umwete ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana icambere najewe mba ndiko ndiyubaka. Iyo mba mu ijambo ry'Imana bintera nanje gukura mu vy'impwemu, bikantera no guhishurirwa davantage ijambo ry'Imana, kuko burya ikintu cyose jiji utebamwo ikintu utebamwo ihinduka ubuzima bwawe. Uyu munsi ni waba uteba mu kabari nukuri uzoba mu alcoolique, ni waba uteba mu biganiro bibi uzokuzura umururazi, ni waba uteba mu ijambo ry'Imana uzosa naryo. Sivyo? Ikintu cyose kibaho uba utebamwo gihinduka wewe. Uzurabe n'umuntu atangura anywa agatabi buhoro buhoro ahinduka yabaye iki? Umudroge. Kubera iki? Gihinduka ubuzima bwawe. Rero nico gituma je mvuga ngo ndaposta iminsi yose, kuko mba narizindukiyemo ijambo hama kandi nkaca numva hari ico ndiko ndakira, numva no ushobora gupartage abandi. Nico rero gituma mposta iminsi yose. Utubwiye ko courage yawe iri mu ijambo. Ego mu ijambo, kuko kandi uravye ega n'umwami wacu yavuze ngo tugerageze kugera ikirenge mu ciwe. Hari umunsi wigeze wumva yicaye? Nta munsi wumva ngo yiriwe arigisha, ahubwo we yakora n'ibikomeye. Yirirwa arigisha umunsi wose, hama mwijoro ngo akaduga umusozi. Jewe ntavyo nshobora. Mugabo mu ntege nke mfise canke mu nkomezi mfise ndagerageza gukora uko nshoboye kose naho hariho ibinanira. Okay. Nuko rero uratubwiye ko akenshi ufashwa n'ijambo. Mbega iryo jambo rigufasha gute? Iyo uvuze ijambo ubushatse kuvuga iki? Iyo batari ko badashobora kubitahura. Iyo ndiko ndavuga ijambo ry'Imana no kuvuga mba mvuga rega n'ubuzima ijambo. Mba ndiko ndatanga ubuzima, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ari kirore twirabiramo. Ijambo ry'Imana rirashaka iyo uryumvise rirashaka kuguhanura. Siko? Aho wagenda nabi canke rirashaka kugukuza, iyo uri kuraryakira ukumva nanje nokora gutya kumbure ibintu byogenda ukunuku. Ijambo rero ni ikintu vrema ni nk'ifunguro, ingaburo itugaburira mu buryo bwo mu mpwemu, ndetse biranatugaragara ko no mu buzima busanzwe. Nuko rero urakoze. Reka ikindi kibazo ndakubaze, nti mbega kubera iki wahisemwo kwigisha cane ivy'imiryango? Urakoze cyane. Urazi burya ikintu nabonye kandi numva nobwira n'abandi bose, n'abandi bakozi b'Imana bariko baranyumva, ukabona uri kurigisha ijambo ry'Imana ukibagira umuryango wawe, wibagiye cyane ic'Imana yari yarifuje mu kurema umuntu. Kuko burya ibintu byose gituma Imana yaremye isi, igituma Imana yaremye isi ikacivuga ngo reka ndayishiremo umuntu aze ayiganze, kandi ayiganze uko Imana ishaka. Ariko umuntu arabitakaza. Umuntu yarabitakaje, kandi nasanze kugutakaza ic'Imana yari yariyumviriye mu bwenge bwayo kuva umunsi rema isi ikayishiramo umuntu ngo ayiganze. Urumva Imana umuntu yatakaje umugabane wiwe. Uriko uravyumva? Umuntu yaratakaje kuko inka ndakubwira, usomye mw'itanguriro, mw'itanguriro ni gice ca kabiri, ndagusomere umurongo w'indwi, wumvirize ic'Imana yari yaragomvye ngo uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi,
amuhemukira mu mazuru impemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uriko urabyumva? Urumva Imana yarafashe irabumba umuntu, ikiri mutandukanya n'ibindi bintu yaremye, imushiramwo ubugingo bwayo, imushiramwo ishusho yayo, imushiramwo kuyumvira kwayo, imushiramwo gutahura kwayo, imushiramwo. Urumva Imana yafashe ukwiri ibishyira mu muntu. Ariko umuntu kubw'icyaha cyabaye mu isi atakaza uko gusa n'Imana, atakaza uko kwiyumvira kw'Imana, atakaza iyo shusho y'Imana. Ariko kubw'urukundo rwayo, kubw'urukundo rwayo iravuga ngo umuntu naho yakoze icyaha sindamuheba. Haleluya. Imana kiravuga ati kubwo gutakaza, kubw'umugambi wanje, kubw'iciyumviro canje, kubw'intumbero yanje nari mfise, n'ubu ndagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ndesitore umuntu, ndamugarukane mu kibanza yatakaje. Kandi wibuke ko Imana imaze kurema umuntu yavuze ngo wewe ndaguhaye iri tongo, siko iri tongo irishiramwo ibintu byose bibaho. Iki mu itegeko ry'ukugira iki ry'ukuganza iyo tongo n'ukurikorera. Itongo risigura ngo uyu munsi itongo ryanje ni uru rugo mfise, n'umugabo mfise, n'abana mfise. Uriko urabyumva? Niyo Edeni yanje, niryo tongo ryanje. Rero Imana ishaka ko kugaragaza ubwiza bwayo, kugaragaza ishusho yayo muri uyo muryango iba yaguhaye. Nkubwira inge dusoma ijambo ry'Imana muri Yohana igice ni cya 3. Yohana igice cya 3 dusome umurongo w'16 n'uw'17. Uriko urabyumva? Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arigo watumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo ucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uriko urabyumva? Urumva kubera umuntu yatakaje gukora kw'Imana, atakaza ishusho y'Imana, atakaza kwiyumvira kw'Imana, Imana ntiyamuhevye. Ya Edeni yarayikurikiranye ngo isubire yirestore, ngo itanga umwana wayo kugira ngo umwizere agaragaze bwa buzima, abeho bwa buzima. Haleluya. Abeho bwa buzima Imana yifuza ko umuntu abaho. Rero jewe maze guhishurirwa iri jambo, naravuze ngo Mana, jewe niyihe contribution nogira kugira ngo umuryango ubeho amahoro. Kuko gajije nasanze iyo umuryango upfuye, ndakurahiye, naho abantu bavuga ngo bariko barigisha, naho abantu bavuga ngo bariko baratwara ibihugu, bariko baragira, batagarukanye ya shusho y'Imana, batagarukanye kwa kwiyumvira kw'Imana, gwa rukundo rw'Imana, bwa buntu Imana yashira mu muntu, ngo babugarukane bube mu muryango, n'ubundi umuryango uzogumamwo abantu babi. Ego, rero uratubwiye yuko mu kwigisha wafatiye ku muntu. Bega wafatiye ku muntu yaremwe bwa mbere canke wafatiye aremwe hama bakamukuramwo akagufa akagira umugore? Kuko umuryango turazi yuko ari umugore n'umugabo. Ikintu rero nkeneye yuko udutahuza neza nukumenya yuko ngo nimba wafatiye kugarukana umuntu mu bumana canke wafatiye ko umugore n'umugabo batakaje ubwizigirwa muri Edeni kugira ngo ugarure babana, umugore n'umugabo n'abana, niwo muryango. Niwe navuze ko umuryango urimwo umugore urimwo abana. Abantu bose bari mu nzu niyo Edeni, sivyo? Niyo Edeni. Iyo Edeni rero kugira ngo ishobore kuba Edeni y'ukuri, siko nuko yubakira ku ciyumviro c'Imana, ku mugambi w'Imana ifise, ku ciyumviro Imana ifise. Urumva ko umuntu yabitakaje yari yabihawe ku buntu. Imana yamuremye uko imushiramwe impwemu yayo, mugabo umuntu arabitakaza. Abitakaje Imana ntiyahebeye ngaho.
uriko urabyumva yaciye ivuga ngo reka ntanga umwana wanje kugira ngo umwizere asubirane bwa bugingo yatakaje, asubirane kwa kwiyumvira kw'Imana yatakaje, kwa gukora kw'Imana yatakaje. Rero ni Kristo agira iki abitugarukanira. Rero umuntu yemeye gusubira muri ico kibanza vy'ukuri aragarukanirwa vya bindi vyose yatakaje. Asubira kuko Imana hingenda kubwira Imana ngira ngo twageze kuganira turavuga ngo Imana ikorera mu mahame yayo. Rero ntushobora kumenya amahame y'Imana utemeye kwakira iyo mwana, utakiriye iyo mwami mu bugingo bwawe, kuko uyo ni watuma aguhishurira ic'Imana ivuga ku muryango, ic'Imana ivuga ku muntu wari we wese. Rero nasanze mu muryango iyo ataguhishurirwa kuriho ibintu byose birononekara. Nico gituma uzosanga umugabo adashobora kumenya ic'Imana imugombako, siko akaca akora ibintu uko wavyiyumvira. Muga Imana nishaka ko dukora uko twiyumvira. Imana ishaka kwikora dukora uko yo yiyumvira, uko yishaka. Mbega umugabo imushaka kwiki, mbega umugore imushaka kwiki, mbega umwana imushaka kwiki. Ibyo byose Imana hari kwidushaka, hari inyifato ishaka ko tugaragaza. Ibyo rero ntushaka kubimenya utabaye hehe, utabaye muri iri jambo ngo uvyumve bimenye utahure. Je rero ndavuga ngo mega man, jewe muri mu ntege nke mfise, mu mwanya muke mfise, mu kumenya guke mfise, mbega ni ihe contribution nanje notanga kugira ngo umuryango usubire utabagwa. Uyu munsi nukuri ndashima Imana. Uti gute ushima Imana? Ndashima Imana nuko nshobora kumva nk'umuntu atori telefone akambwira ngo mukozi w'Imana, Imana iguhezagire. Iryo jambo uvuze haraho rinkuye, haraho ringejeje. Urumva bica bintera intege nkavuga ngo Mana, naho yoba umuntu umwe, naho yoba umuntu umwe nokomeza. Uriko uravyumva? Rero bantu b'Imana n'ubu ndasubiye kubabwira, ndasubiye kubinginga, dusubire ku rufatiro rw'ijambo, dusubire ku rufatiro rw'ijambo. Imana irifuza ko umuryango ubamwe amahoro. Imana irifuza imiryango inezerewe, kuko umuryango iyo unezerewe, uriko uravyumva, haba ivyamwa. Akabazo kamwe, turumvise yuko uri ku gikorwa cyo gufasha umuryango. Mama Haure nk'umuntu yahawe igikorwa, akaba abifisemo n'ubumenyi. Bega hagati y'umugabo n'umugore mu rugo, ninde yarakwiye kuba mu ijambo cane, canke ninde yarakwiye kuba kwegera Imana cane? Nta numwe adakwiye kwegera Imana. Ni twese, ari umugore ari umugabo n'abana bakwiye gutozwa, batwiye kurererwa mu ijambo ry'Imana. Kuko nakubwiye ngo ari umugabo arafise ivy'Imana imusaba, sivyo? Arafise ivy'Imana imusaba, kandi igihe atariko arabikora neza ni ukuvuga ko hari ico umuryango utakaza. Kandi n'umugore atariko arabikora neza hari ico umuryango utakaza. N'umwana atariko arabikora neza n'umuryango hari ico utakaza. Kuko iyo umwana atariko arakurira mu ndero nziza araruhisha abavyeyi, bakadepansa, abavyeyi bakaruha. Muga igihe hari umwana aroranye, ibintu bigenda neza, abavyeyi bararuhuka, bakaronka umwanya wo gusenga batekanye, basengera hamwe. Urumva amahoro akaganza mu rugo. Muga iyo hari umwe yataye umurongo, biruhisha uwundi. Igihe umugabo ari wasenga wenyene araruhisha umugabo wiwe. Umugore ndavuga iyo umugabo asenga, umugabo adasenga haraha muruhisha, kuko ntimuba muri mu mpemu imwe. Donc haba ari impemu ziriko ziragwana. Canke iyo ari umugore asenga umugabo adasenga, toujours hariho usekana imyuka ibiri kwiragwana. Ariko igihe mwese muri mu mwuka umwe, urumva presence y'Imana iramanuka mu rugo ikaganza. Okay. Akandi kabazo kamwe. Uno munsi turabona yuko hariho abagore n'abagabo bashobora kubana badahuje amadini. Hageze dimanche irevre ugasanga umwe aravyutse agiye muri Pentecote, undi nawe agiye muri Vivante. Bega hoho uhavuga iki? Urumva sindi muvuge ngo nibasambure canke nibagira iki, ariko iciza gishimwa n'Imana nuko abantu babana nukuri bari bakwiye gusengera ahantu hamwe, bari bakwiye gusengera hamwe, kuko urumva mwakiri bimwe, muba mu kirere kimwe. Mugabo bitarakunda umwe wese nasenge
nasenge kugira ngo n'uwundi by'ukuri agere ku rugeze yumva yuko hari ic'Imana iri kwirabagomba ko bose ko boba ahantu hamwe bagasengera ahantu hamwe. Ni seri ideal. Mugabe igihe itarakunda sinokubwira ngo gwana canke igira iki, oya dereka Imana uyinginge, igihe cyayo kigeze izobahuza musengere hamwe. Nuko kuba ariko radukurikirana murumva yuko mama Haure yahawe igikorwa cyo kugira cyo gufasha imiryango. Uno munsi aba mama, uno munsi aba papa, mwumve n'abana nabo mwumve yuko umwe wese akeneye kuba avuga Imana, akeneye kuba asenga. Kubera ko hariho abantu usanga bavuga bati umumama akenshi nibo bakunda gutwaza imitwaro myinshi. Ati umumama asenga ntaco byose arabibona, byose bizogenda neza. Ariko urumva yuko twari dukwiye gusenga twese mu rugo, umupapa agasenga, umwana agasenga, umumama agasenga. Uraze gajije ndakubwira. Imana yo mwijuru intabare abapapa benshi banyumve, benshi bashoboka banyumve, kandi batahura ico ndiko ndavuga. Imana umunsi rema yatanguye kurema umugabo, siko yatanguye kurema umugabo imushira mu itongo, hanyuma Imana iramwitegereza ibona umugabo hariho ivyo adashobora gukora ngo bigende neza. Iravuga ngo iciza nkwiye kumuremera uwundi muntu aza kumukompleta. Urumva umuntu aza kugukompleta bisigura ko byangombwa bikorwa nawe. Uriko uravyumva? Umuntu aje kugufasha agufasha ibyo batanguye gukora. Uyu munsi no guhamagara nti Jiji, urumva nti samedi ndafise urubanza mwana wanje urasemba umfashe. Ugira niwe uze kunyereka ngo ibintu hakwiye biriya na biriya. Oya je nije ndakwereka. Kono wiyicariye muri salon nkaca mvuga nti nimuteke ibi hama mugira uku. Genda guha projet zanye nkakwereka uko nateguye, hama nti mfasha rero kubishira mu rutonde. Rero umugabo igihe by'ukuri adahagarariye urugo rwiwe ngo arusengera gwature kumugisha, n'ubu ndasuye kukivuga, niwe mutwe niwe Imana irondera. N'umunsi icyaha gikorwa mu itongo, Imana ntiyahamagaye Eva, kandi yarizi ko Eva ari we yaciye gita cyama, yahamagaye Adamu kuko ari we bavuganye, kuko ari we yahaye inshingano. Urugo n'ugumugabo n'ubu ndababwiye mwabagabo mwe, garuka mu ngo muzubake, garuka mu ngo mushiraho amategeko, garuka mu ngo murere, garuka mu ngo mwubake, garuka mu ngo musenge, garuka mu ngo muzizane mu icubahiro c'Imana. Garuka mu ngo muzizane mu icubahiro c'Imana. Kuko nibaza mama Haure iyo bavuze umuryango ahanini twumva umugabo. Umugabo nyene. Twumva umugabo kuko ntibashobora kuvuga ngo hajya ngo ni kwa naka, bakavuga ngo hajya ni kwa Renilde umugabo wawe. Bavuga umugabo wawe ati hajya ni kwa Deo canke ni kwa Okay, ati hajya urumva ni kwa Deo canke ni kwa ni kwa Charles. Urumva rero umuryango nyamuryango je nibaza yuko uhagaze ku mugabo. Yego ni uhagazeko. Nuko nagira ndakubaze mbega muri kino gikorwa akunguko kari he? Akunguko nakubwiye ngo hagize umuntu umwe akwandikira afashwa akavuga ati mama Haure Imana iguhezagire ngaka kunguko. Kuko Kristo yaravuze ngo mu ntama 100 nshoreye imwe ikazimira, ndasiga 99 nkaja kurondera imwe yazimiye. Nuko jewe rero sinitayeho ngo hafashijwe abantu 5,000. umwe gusa arakwiye. Ndashima Imana. Yego nukuri. Kandi noneho ndizere ko atari umwe gusa, ndizere ko atari umwe, ndizere ko ari benshi. Imana ntizoduharura. Jewe ndazi ko iharura uyu mwanya nicara nkavuga ngasenga nkategura ijambo, ndazi ko Imana iwuharura. Ibyo sinarabikekeranye, ndazi kwandika kuko siningaha ngo niyamamaze nzobe mushinga amateka, siriko ndiyamamaza ngo menyekane.
eka ariko ndiko ndavugira umwami wanje, ndiko ndavuga kugira ngo abana b'Imana batabagwa. Mbega muri kino gikorwa hari intambamyi uhora uhura nazo? Intambamyi ntizishobora kubura. Intambamyi ntizishobora kubura. Icyambere hari naho imyanya ndayibura. Ugasanga urangoye, hakaba kwitanga gose, kubera mba mvuga ngo ntihabure ikiganiro. Ikindi naco murabona n'ama connection yarahagorana, rimwe na rimwe mugasanga ubutumwa bateba, kandi nari nifuza ngo uze hakiri kare. Urumva utuntu ntitubura utuntu dushobora gucamwo, mugabe ivyo vyose ni ibintu abantu bashaka kwihanganira. Ego. Nuko bariko baradukurikirana bavyumvise ivyo wavuze. Mbega ni igiki usaba abakunzi bawe? Ico ndabasaba abakunzi, numva ngo jewe by'ukuri abakunzi nabo nyene bagerageje gufasha kwiza ubutumwa bugashika ku bantu benshi, gukora partage, kandi bakanavuga, kuko n'ivyo biratuma umuntu avuga ngo sindiko ndatamba, ndiko ndirorera. Hanyuma ikindi mbega no basaba ni giki? No kudusengera kugira ngo Imana ikomeze kutwagura mu vyiyumviro, donc mu ijambo idukuze, dukomeze, kuko umwansi wewe aragerageza uburyo bwose kugira ngo akudestabilize. Ugasanga umutego waje ikindi cyaje, ugasanga haraho uhungabana kubera ibyo biba bigikikuje, ariko Imana ihore duha inkomezi no mu bikomeye guhagarara neza. Nuko dusa n'abasozera ikiganiro cacu, nakahe kajambo kamwe wobwira imiryango iri kwiradukurikirana? Ikintu nobwira bariko barankurikirana, gusenga nasanze ari urufunguruzo rukomeye, bantu b'Imana, rukomeye. Hari ibintu bitanu twaganiriye muri iyi minsi bivuga ngo gusenga ni ubuzima, kurya umuntu adashobora kubaho adafungura ivyo kurya, uyu mubiri ntiwobaho. Kandi burya nagira ndababwire abantu b'Imana, burya umuntu ni mpwemu mu bisanzwe. Ntibibaze ngo umuntu n'uyu tubona, uyu tubona siwe muntu. Eka muze murabe niyo umuntu yapfuye bavuga ngo Renilde yitavye Imana, ngo ariko ikiziga ciwe kiri hehe? Kiri mu buruhukiro. Siko barabavuga. Renilde agira haraba yagiye, aba ari iki kintu, uyu mubiri ntaho waroye, uburi nga mugabo umuntu yagiye, ya mpwemu imwe Imana yadushiramo, niwe muntu. Niwe kubwira uyu muntu tutabona twebwe, niwe kubwira ngo gusenga birimwe ikimazi. Uyu muntu niwe kubwira kubaka umuryango, kugira ngo umuryango uvemwo abantu bazima. Eho gajije urazi, burya iyo mubona no mu gihugu ibintu bigenda nabi, nukuvuga ko n'imiryango yose myinshi igwaye, iracumbagira. Yes. Yego n'ubundi igihugu rero kigizwe n'imiryango. Niwabona je nasanze ahubwo abantu, iyo abantu bari bazi uko umuryango niyo pepiniere, niyo mpekaye, niyo fondation de tout. Umuryango urimwo abantu bameze neza, bafise indero, bafise gutinya ibintu by'abandi, bafise kubaha ubuzima bw'abantu, babizigirwa. None mu gihugu hoba ingorane gute? Amashengero yovamwo abapasiteri bameze neza, baronse ibikwiriye mu miryango iwabo. Mugabo uyu munsi usanga abantu benshi baja mu maposteri runaka, mugabo atana indero bigeze baronka, atana amavaleur bigeze baronka. Ugasanga abantu baricara bariko baravuga ibintu bitagira ikimazi imbere y'abana. None uyo mwana uri kumushiramwo iki? Uyo mwana uri kumuhiki, uri kuranduza ivyumviro vyiwe, uri kuranduza umushaha wiwe, uri kurawica. Baravuga ivy'inzankano, baravuga ivy'amacakubiri, baravuga ndazi, ariko abantu bicara bavuga ijambo ry'ubuzima.
umuvyeyi akicarana n'abana biwe bagatangura ati ngo duparataje ijambo ry'Imana. Ariko urumva ibintu uri kurashira muri uwo mwana. Mugabo abandi baba bari mu kabare, bari mu marigara, bari mu bintu bipfuye. Uri kutanga iki? Kuko iri jambo ry'Imana ririmwo ubuzima, ririmwo vyose. Twarabonye yuko naho buri mu ngorane wararonse base, wararonse ingabire ikwiye muri wewe. Uravuga uti okay, ibi birahari. Ijambo ry'Imana rirambwira ko hari ibihe byo gutwenga n'ibihe byo kurira. Sibyo? Kandi ico gihe gikuranwa n'ico gihe cyo kurira kihari. Nukuvuga ko hari ikindi cyo gutwenga kizozejo. Ivyo bimenya kubera iki? Kubera uba mwijambo. Hari ico waronse waye. Mugabo ne bakubwira ngo igihe cyo kurira ngo tugerageza wigwanirire, ni waba ukenye genda usambana. Umuco waraje kuramurikira imiryango, kumurikira isi. Mugabo abantu binezerewa no kwigumira mu muzima giza. Uravuga Kristo abantu bakakubwira ibintu tumva. Ariko ndagerana nkubwire muntu w'Imana, kudakurikira uyu Kristo nuguhomba, nukumva, nukunyagwa zigashira cyane kabisa. Abantu benshi bararushe, abantu benshi bararira, wababwira uti ngo kuri Yesu arakugirira neza. Ingo kuri Yesu arakubohora. Ingo kuri Yesu aragutabara. Ntibavyumva. Urumva umuco waraje mwisi, ariko abantu batera umugongo umuco, siko? Ngo ariko abantu bagakunda umuzimagiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Navyumvise abantu bari mu bikorwa bibi, abantu bari mu mwiza w'umuzitanya, base kuza ku muco wande, ku muco wa Kristo. Imana tubabarire. Ngo kuko ukora ibibi wese ngo yanka umuco. Wavyumvise? Umuntu wese akora ibibi, aho uri hose, uri kuranyumva, wowe ukora ibibi, uri wanka umuco, kuko umuco waraje kukumurikira, ariko preferera kwigumira mu muzima giza. Kwigumira muri man. Sinzi gene no bivuga. Wo kandi ntaza ku muco kugira ngo bikorwa byiwe ntibiseruka habona. Wavyumvise? Ntiyemera yigumira muri akagakoye kiwe. Akinyegeza, ariko nagera nkubwira ijisho rya Kristo ntawe wogishiriza muntu w'Imana, wo kwihisha umugabo wawe, wo kwihisha umugore wawe, wo kwihisha abana bawe, wo kwihisha umva, ariko umwami w'abami wo mwihisha. Ngo ariko ukora ivy'ukuri aza ku muco. Haleluya. Ngo kugira ngo ibikorwa vyiwe biboneke ko byakorewe mu Mana. Urumva umuntu akunda umuryango wiwe by'ukuri, nawe uzane mu muco wa Kristo. Umuco wa Kristo umurikire abari muri uwo muryango. Rero Gigi, nico gituma wumva ngo mbega contribution yanje yobiyihe. Nico gituma wumva nkunda kwigisha ku muryango, ko nasanze umuryango upfuye byose biba bipfuye. Igihugu kiba gipfuye, ibisi bipfuye. Ariko nyene urumva mu gihe umuryango ukomeye n'ibindi byose biba bikomeye. Biba bikomeye vraiment. Reka ndagushimire cyane mama. Urakoze. Byukuri bandanye muri ico gikorwa, kandi Imana ikugirire neza, iguha ubwenge bwo kudekuvura ibindi bintu, iguhe ikorohereza igikorwa. Nukuri ibisigaye byose nibaza yuko hamwe n'Imana bizogenda neza. Mana nukuri niryo sengesho ryanje. Umuryango ndakunda umuryango, kuko umuryango uryoshe urampimbara, kandi nukuri hamwe abantu baba barako umuntu aguwe neza, ndanezerwa uyu muryango uguwe neza. Reka rero ndagushimire, nongere nshimira abakunzi bacu ba CANAAN TV. Mwumvise byinshi kubijanye n'umuryango, mwumvise yuko umuryango ariyo nkingi y'isi, umuryango ni inkingi y'igihugu. Mu gihe umuryango umerewe neza, n'igihugu naco kiba kira amahoro cyane. Ego nuko rero reka ndabashimire, nongere nshimire na mama Khawura hejeje kuduha ikiganiro. Turangize tunasenge dushima Imana. Ego naho ubutaha dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru, tubiye kuza imbere yawe ubugira, kandi Imana tubiye kuza gushimira cyane kuko wakunze umuntu,
ukunda umuryango kurutusha ibindi bintu byose waremye, kuko umuntu wamuhaye agaciro karuta ibyo waremye byose byo mu isi, kuko wamushizemo impwemu yawe kandi umuha ubwenge no gutahura kwawe. None Mana y'imbabazi n'urukundo, ndasengera umuntu wese azokumvira ijambo ngo mpwemu w'Imana amurongore aha hose ariko agenda uko bitabereye, ahindukire agaruke ku muco wa Kristo, kuko Kristo twaramuhawe twese nk'abari mu isi, kuko yaja murikira abari mu isi bose. Kandi ico ndamukundira, ntatoranya ku butoni nk'abantu, kuko wagirira neza baza bamugana bose. Nyemerera Mwami w'amahoro, umuryango usubire uwubake kandi uwubahishe, umuryango ugarukane mu icubahiro cawe. Mwami, reka ijwi ryanje rigere kuri benshi. Mwemuyera, ndagutakambiye uherekeze iri jambo kugira ngo imiryango ipfuye izuke, kuko turabizi neza we ahugeze uhindura ibintu. Uruwo kwizegwa ndabizi, nukuri ntidusaragara, dusaba bike byinshi ukabiduhera ubuntu. Ivyo ntakubwiye nzi neza ko wabyumvise, kuko ukunda abantu gusumbuka je ndabakunda, kanatsinda waremeye urabafira kugira ngo dushobore kuraga ubugingo budashira. None mukunzi mwiza, ndagushimiye ku kwiga ikiganiro, uhezagire Gigi, uhezagire Thierry, bitanga buri munsi kugira ngo igikorwa c'Imana kigere kuri benshi, nabo ubampera umugisha. Mana, ndagushimiye, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen.